Wizera urabona ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Mutwe w'amajambo uno munsi ravuga ngo les influences, ibitubwira ko ikintu kanaka ibifise ico bidukorako. Les influences, ibifise ico bitugira, ibifise ico bidukorako. Umwana w'umuntu afise ibintu byinshi mu buzima bwiwe bifise ico bimukorako, kuko turabantu dufise aho dukura ivyo twemera. Ivyo nemera, ivyo wemera birafise aho biva. Bimwe birava muri education duhabwa, ibindi bikava mu bihe turimwo. Hagenda rero habaho ibintu byinshi bidufise ko inkurikizi mu buryo bw'ingene twiyumvira, arico twita ibidufise ko influence. Ariko mu Kirundi kwiri jambo atajyo natoye, navuze ijambo rivuga ngo ibifise ico bidukorako, ibifise ico bitugira canke ico bidukorako. Niryo jambo numvise nashatse gukoresha kugira ngo ndekrive influence. Muri Zaburi ya mbere gice ca mbere, Zaburi ya mbere ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa kabiri, Psalm 1 verset 1 kugera kuri verset 2. Harahiriwe umuntu ataja ku moye y'abanyakibi, adahagarara mu nzira y'abanyavyaha, aticarana n'abacokoranyi. Ariko ibimuhimbara biri mu vyagezwe vy'Uhoraho, kandi ivyagezwe vyiwe nivyo ashirako umutima ku murango no mwijoro. Haleluya. Uyu mwanditsi wa Zaburi yandikira ijambo, uyu yakoresheje ijambo rivuga amahigwe. Aravuga ngo harahiriwe, verset 1 niyo nshaka, harahiriwe umuntu atagendera mu nzira y'abanyakibi, adahagarara mu nzira y'abanyavyaha, adahagarara mu nzira y'abanyavyaha, aticarana n'abacokoranyi. Aya majambo yose uravye ukuntu akurikirana, uyu mugabo muri verset 1 avuga iciyumviro kimwe. Ariko avuga iciyumviro kimwe, ariko uburyo ariko arakivuga agenda acongerako, ariko ubiravye naho asa n'uwihepeta, ariko yariko avuga iciyumviro kimwe. Ahanini iki ciyumviro ariko aravuga ariko ahagarara ahaniniya ku bintu bidufise ko ingaruka. Ariko kandi abivuga mu kwerekana umuntu mu buzima azogira amahigwe ukunge nabameze. No kuvuga ngo urugezo rw'amahigwe yawe rurangana n'urugezo canke rurubakiye kubo mugendana, canke ku bintu wumva, canke ku bantu bagufise ko influence. Aravuga ngo uwo muntu azoba hiriwe natagira gute, natagendera mu mpanuro canke mu nzira z'abanyakibi. Abo Bibiliya yita les méchants canke abo yita abanyakibi, birashoboka yuko wewe utabita abameshant canke utabita abanyakibi, ariko kandi tugomba kwiga kurabira ibintu mu cimviro c'ijambo ry'Imana. Hariho abantu mu buzima bavuga ukumva, nibo bantu bitwa abakonseye. Ariko kandi Bibiliya itweretse yuko muri aba bantu baduhanura canke aba bantu twumviriza, Bibiliya ivuze yuko nta mahigwe uzoba ufise igihe uzokwisanga abantu bumviriza Imana ibashira muri kategori y'abanyakibi. Iyo mvuze abanyakibi si ukuvuga ngo nabantu baba basesa amaraso canke bakora vya bibi bininiya, ariko abanyakibi n'abantu mu buzima bwabo bataba bafise valeur zubaha Imana, canke n'abantu mu buzima bwabo bataba bafise ibintu vy'agaciro canke ibintu biza bigaha agaciro ubucuti bwawe n'Imana. Ndashaka kuvuga ngo uno munsi tubayeho canke ukungene dusanzwe tubayeho, hariho abantu usanga bafise ico bavuga mu buzima bwacu tukabumviriza. Hariho abantu ni wagira mariage bazoza bakagira ico bakubwiye kuri mariage, bakaguha impanuro, bakubwira ngo urabona rero ngo hajya abagabo babafata ukuwonye, urabona hajya abagore bigenda ukunuko. Iminsi yose mu buzima uzokwama wisanga mu rugendo kanaka urimo, iyo utanguye ikintu hama hariho abantu baza bakagira ico bakubwiye kuvyo urimo. Uratanguye business yawe nshasha, kandi nubwo utanguye business yawe nshasha urafise ico wavuganye ko n'Imana, urafise ico wasezeraniye Imana, urafise ingene ushaka gutunganya ibikorwa vyawe.
ariko wagira gutya bugaca kuko hari umuntu abonye ko hari ico utanguye akaza kugira ati rero ndabona kuri mushasha mu mwuga ngaha tubigenza gutya agatangura kuguha amakonseil atazi uko watanguye ariko igihe wowe utabereye maso uwo wumviriza canke ugukonseya birashoboka yuko uwo muntu ica kubarira gitandukanye nico wemereye Imana igihe wasengera gutangura ku kazi n'igihe wasengera gutangura urwo rugendo. Igihe rero wowe utari umuntu ubera maso uwo wumviriza wari we, umuntu ashobora kukugira ko influence mbi itandukanye n'ivyo wemera Imana yashize mu mutima wawe, ivyo wizera, ukaza kwisanga mu buzima bwawe umuntu afise ica kuvuga ko ari muri kategori y'abijambo ry'Imana yita les méchants, kuko intumbero bagutwaramwo iza kuzi gutandukanye n'intumbero ijambo canke Imana iriko iratwaramo ubuzima bwawe. Uno musi ndashaka kuvuga ngo umuntu w'Imana yakijijwe canke umuntu w'impwemo agomba kubera amaso ico yumviriza. Ntashobora ntukwiye kunegrije ico wumviriza, ntukwiye no kubifata nk'ibintu bisanzwe. Ico mu gutwi kwanje kiri important kuko gifise influence ku myizerere yanje. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ukwizera kuva ku kumva. Iyo wumviriza abantu canke wumviriza uguhanura ashobora kugira influence ku myizerere yawe, ukisanga mu buzima bwawe ivyo wemera n'ivyo usigaye wizera biva kuvyo wa muntu canke wa mugwi urimwo ugenda ukubarira canke ivyo bagiye bakubwira, bikadevelopa ico no kwita base ya foi yawe, ico wemera. Mu bisanzwe twega bizera Bibiri twereka yuko kumva ijambo rya Kristo Yesu ashimwe ari byo bizana haleluya ukwizera mu buzima bwacu, kuko twizera ijambo twumva. Ariko kenshi tugira ingorane kuko tutumva ijambo rya Kristo gusa, ariko turumviriza n'inkuru z'abantu, tukumviriza n'ivyimviro by'abantu tungana, abo twiganye, abo dukorana, abo dusangira, abo tugorobeza hamwe, abo mu miryango yacu, abatwegereye. Igihe urugezo rw'abo twumviriza ari runiniya kurusha urugezo rwawe gukumviriza ico Imana ivuga, hariho amahirwe mabi ushobora kugira yuko abo wumviriza bazogira point niniya muco no kwita vision de la vie, ingene ubona ibintu n'ingene ubona ubuzima. Ukaza kwisanga rero bene ivyo vyimviro nivyo ijambo ry'Imana yatubwiye ngo uzobuhiriwe nutagendera mu nama z'ababi. Uno musi muri kino gitondo ndiko ndagenda muri message ndagusabe wowe wiyumvire nabahe bantu wemera, nabahe bantu muganira kenshi, nabahe bantu mbega mubibona kumwe, nabahe bantu mugirana imyanya myinshi yo kuganira, mbega nabahe bantu wumviriza cane, mbega nabahe bantu iyo bavuze wewe ucukora ico bavuze. Ndashaka muri indwi tugiyemo iki kintu uciyumvire ko, kuko abo bantu sabo kunegrija, kuko ugomba kumenya classement Imana ibashiramo, ukeneye kumenya ico Imana ibibaza ko, mu kumenya ukungene Imana ibabona bifatiye kuvyo muganira, bizotuma wewe umenya umwanya ubaha canke umwanya utabaha bivanye n'ingene wewe uri kuracungera ico no kwita iriba ryawe ry'ivyimviro, kugira ngo ntubu umuntu apfa impanuro canke ivyimviro yakiriye kuko yaretse mu buzima bwiwe hakagira abantu bashobora kuvuga kandi badafise icimviro c'Imana. Imana ishimwe. Bwana sifiwe sana. Yongera aravuga ngo harahiriwe umuntu adahagarara mu nzira y'abanyavyaha. Uretse ko umurongo wa mbere agace ka mbere katwereka kumviriza, aka gace ka kabiri katweretse umuntu adahagararana ku mayira y'abanyavyaha, umuntu adafata umwanya, adaha umwanya amarigara y'abanyavyaha, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Hariho igihe ubuzi abantu bicaye ni abantu bateramiye canke abantu baza kumara umwanya, ariko ndashaka kubereka uno musi muri kino gitondo ingene ijambo ry'Imana riri radical, kandi yuko Imana atari kijuju wowe kukurusha, ikurusha ubwenge, nta na comparaison ihari.
ariko nimba Imana iri radical ikavuga yuko tudakwiye no guspendinga umwanya, tudakwiye no kwiyareta sur le chemin, ni kuvuga ko Imana iriko iragira icivuze kubijaye naho ibirenge byacu bitumbera. Mbega uhagararana na bande, mbega umara umwanya uri kuraganira na bande, mbega uteba gute, siko ni kuvuga ngo iyo abantu wahahagaze uravyumva ari mwirigara canke ari mu makoraniro y'abantu, abo bantu muhuriyeyo ugomba kwipoza question, aho mpagarara hagomba kuba determine n'abahahagaze. Mwanyumvise? Aho mpagarara hagomba kugiranira isano nabo duhagararanye, kuko Imana ntifitane ikibazo na lieu géographique, Imana ntifitane ikibazo n'ikirere duhagazemwo, haba mu bugaragwa canke haba ahantu hatotahaye. Ariko susi y'Imana ngaha muri iri jambo ni bande bahagaze aho mpagaze, hama bavuga iki, bemera iki, hama na jewe mvuga iki, nemera iki. Igihe kirageze muntu w'Imana yuko uhagarika kubaho nk'umuntu adafise gahunda mu buzima bwiwe. Harageze yuko uhagarika kubaho umenga umwanya n'amasaha nivyo bidetermine ngene ubuzima bwawe busa, usamara, wasama, uteba hudakwiye guteba, kuko utari umuntu uri kuraha agaciro ibiriko biragaburirwa umushaha wawe. Turi mu buzima bugoye, bugira intambara nyinshi, bugira n'ibitero vyinshi, aho nk'uyu mugore nariko ndababarira ubwiwe amajambo nkayo nibiki, ushobora gusanga wihuriye n'umuntu bivaye naho uhagarara nuko yatabaje abasenga, ariko ushobora kuba ufise amarigara urimo baca bagusujera, umuntu uja kuraba kamenyi, umuntu ava hehe uja kuraba afise icyo ashobora kubikorera. Ni ukuvuga ngo kuko uri vulnerable kandi utena kuri iyo mbanyi yawe n'uwo mwana agiye kuvuka, hariho probability nini yuko uzoza gusanga mu gutorera inyinshi kibazo winjiyemo ugenda kwinjira mu kindi kibazo. Ni gucyo bivaye nabo twumviriza dusanga yuko mu gishingo yuko tuva mu ngorane ahubwo twinjira cyane mu ngorane, kuko babandi duhagararana badupropose ama solution ari diabolique atubakiye ku cimviro c'Imana, hako bidusohora mu kibazo ahubwo bikatwanfonsa cyane davantage, kubona agahengwe ahubwo ibintu bikaba pire. Siniko nababwira ngo abatizera babagenzi banyu canke bo muryango wanyu mubaharira ivomo mugire gute. Ndiko ndakubwira ahanini ya mu buzima bwawe ugomba kuveya, ugomba kwitwararika, kumenya uruhara rw'abo bantu mu buzima bwawe kubijaye n'imyiyumvirire yawe. Kuko ushobora kuba udandariza ntumbaze hehe, mu butike, muri magazin, muri galerie, muhura n'abantu benshi, hari abantu benshi bahakorera, ariko abo bantu bahakorera bafise ivyimviro ibihe, abo bantu mu spending umwanya munini bafise ivyimviro ibihe. Mbega nabo gushishikara kumviriza no gusangira no kugumana nabo umwanya munini, canke ushiremo écouteurs zawe wumviriza ibindi bigufasha, kuko uza gusanga bagufise ko influence mbi. Ndashaka kwibabarira nk'umupasteur, ndamaze kubona yuko mu buzima bw'abantu, abantu benshi nko tumaze imisi twiga kubigirwamana, abantu benshi bagiye bahura na influence mbi bakura ku bantu babegereye, kandi nasanze umuntu apfira muri quotidien, umuntu apfa lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche muri saint, muri hori, kandi muri mu vy'imwemo, ariko iyindi misi niho mupfira, kandi abuha umwanya bashobora kuba bafise umwanya munini kurusha n'uwo twege tukwigisha dufise. Rero abo wumviriza burya nibo bapastori bawe. Yongera kandi muri uyu murongo aravuga ngo urahiriwe nimba uticarana n'abacokoranyi. Abo Bibiliya yita abamoqueur, si abantu bacokozanya, bagucokoza amatwi yawe ingene ahagaze canke amaguru yawe ingene ari X, oya, abo si bo bacokoranyi. Abacokoranyi n'abantu bafise agakengegwe kubijaye n'ivy'Imana, n'abantu ata honneur, ata respect bafitiye Imana muri kumwe, n'abantu bafise légèreté, n'abantu bafata minenegwe ivy'Imana, n'abantu atagaciro kanini naho baba baja mu mashengero, atagaciro kanini babiha. Bibiliya rero yavuze ngo urahiriwe nimba uticarana. Murabona ko Bibiliya banje kutubwira kumviriza, guhagararana, igeze kuri phase yo kwicarana. Barizo mwicarana uti wicarana n'abandi. Abo twicarana, burya ntushobora kwicarana n'abantu
iminsi 2 canke 3 mukurikirana mutabibona kumwe. So naho bibaza ko bajya abantu ari babi wowe kaburi mwiza, reka ndaguhe indicateur. Nimba mwicarana 2-3 mu ndwi mudahuriye ku kazi mutiga hamwe, ariko mukiho trouve iminsi yose mukama muri kumwe 3 mu ndwi, umeze nkabo. Uciye babona murasa. Hari umuntu avuga ngo yango je vraiment ngo je nkunda inkuru zabo ngo ndagenda ngo bakavuga ngo je nkitwengera ngo kandi ngo jewe ngo mbariko nyimifanta ngo je ngo vraiment ngo simeze nabo ngo simeze nkabo. Reka ndakubwira ikintu kimwe, umeze nkabo kuko murahuza. Kandi ntuzutangara abantu nibakuvuga bakwitira ingeso zabo ugatangura kuza kutubwira ngo yango je ngo vraiment ngo simba ndimo. Oya, le fait yuko mugendana mumeze kimwe, kuko nta muntu muspendinga iminsi n'amasaha hamwe mugateramira hamwe mudahuza. Baravuga ibishegu, we ntavyo uvuga ko wakijijwe akugo mubitwenga, kandi iyo utwenze baca bongereza ko doze. Hamisuye kandi gutwenza bakazana ikindi gishasha, naho gaca bako murahumba. None ko waryohewe kudataha, urabona atu yo mucyo murasa. Hahigwa umuntu aticarana n'abacokoranyi. Kandi ngarababwire yuko iyi kategori rero y'abacokoranyi urashobora no kwirotruva mu bakizwa. Imvura iraguye. Abacokoranyi urashobora kubasanga mu bakijijwe, mu bizera, kandi kimwe mu bintu bibaranga nuko naho basa n'abakurikira Imana barafise akantu kukudaha agaciro ivy'Imana, kandi bagasa n'abagerageza kukwereka yuko nta probleme, nta kibazo, ntaki. Bwana sifiwe sana. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 havuga ngo iki? Abikorino ba mbere igice ca 15 ku murongo wa 33 havuga ngo iki? Kugendana n'ababi konona ingeso nziza. Subira mwiri jambo mwese. Kugenda n'ababi. Subira mwo Fiston. Kugendana n'ababi konona ingeso nziza. Subira muti nimuzimire. Oya, subiramo 1 2. Nimuzimire. Ni kugendana bitangwa kuri kugendana. Bitangwa kuri nimuzire. Okay, sawa. Okay, ba Fiston avuge muce mu mukurikira. Agace gace. Nimuzimire. Kubana n'ababi. Konona ingeso nziza. Nije nabivuze. Mbega bavuze kubana n'ababi muri voisinage. Bavuze abavoisin. No. Kubana n'ababi no kuvuga ngo nukwiasocia, nukwiyatasha ku bantu mu mibereho yabo, ivyo baha agaciro bitandukanye n'ivyo wewe watojwe. Ubishaka utabishaka, uko abo bantu ubakotwaya ukagira umwanya hamwe nabo, abo bantu bazokugira ko influence utangure kwisanga uri kugira ingeso zisa nk'izabo. Rero umuntu w'Imana w'impwemu nta neglija kompanyi yiwe. Bantu b'Imana munyemerere ndababari ikintu kimwe. Bamwe muri mwebwe muracari bato, abandi muri mwebwe muracari ko muratera imbere, abandi muri mwebwe muracafise ibintu mushaka gushikako. Reka ndanongereze, bamwe muri mwebwe muracafise ama complexe bivaye n'ingene mwakuze. Iyo utabereye amaso abakugira ko influence, igihe amasengesho azoba ari karatuma buhoro buhoro Imana igenda ikukuza, ikuzamura, iguteza imbere, babandi bagufise ko influence wemera ariko bafise umutima atari uw'Imana, uko bazokwereka ukwiye kubaho uzogira tendance yo kwibaza yuko gushika no gusirimuka ari ugusa nabo. Nico gituma ndabibabariye twe ngaha mu ishengero, turabona abantu bakiri bato, turabona abantu ataco bazi,
turabona abantu bambara impuzu imwe ariko tukanabona n'abantu bateye imbere, ariko bihora bimbabaza iyo mbona umuntu atera imbere aja kure y'Imana. Ariko nubwo bimbabaza ncamenya yuko uyo muntu abamukikuje ni babi, abo yemera n'abarabirako si beza. Ndababaza kandi kabazo, n'abahe bantu wemera ushaka gusa nabo? Nababwira ngo funga amaso ucubabona. Abo wemera wumva ushaka gusa nabo, abo bantu wemera wumva ushaka gusa nabo, ikibazo mfise niki, ubemera kubera iki? Bakubera model en quoi? Mbega ni ivyitegererezo mu kwizera canke ni ivyitegererezo muki mu nyambaro, mukungene babayeho, mukungene batwenga, mu miduga bagenderamo, mukungene bifata, aho basohokera? Ni ivyitegererezo vyawe ibihe? Ndaje kukubwira ngo uzokwama uri gikuri mu vy'impwemu nutahitamo kugenda kuho visita cercle ya influence igize ubuzima bw'iwawe. Aho hantu mutagize ico muhakoreye, aho hantu shaka dusenge, shaka twisonzeshe, shaka duparanganye ibintu ngaha, shaka dusimbe tugire gute, urava ngaha Satani akabategura bakakurekupera bakakwambura ikintu cyose Imana yaguhaye, kuko naho umenga murakundana n'ibikoresho vya Satani byo kudetruiza ubuzima bwawe. Kuko Imana itabategeka, bakoreshwa n'ikibategeka. Nkuko nawe mpwemu yera gutegeka, uzokoreshwa na mpwemu yera. Ariko abadafise Kristo bategekwa na Satani, abakoresha igihe ashakiye, isaha ashakiye, bari asa porte. Nibarinda kuba ari abana babi, ntavyo bazi. Muri innocence yabo barisanga ari ibikoresho vya Satani. Nico gituma wewe utagomba kunegrija abo mwicarana. Tumaze iminsi tuvuga ku bigirwamana n'ibindi vyose, ariko ndaje kuvuga ngo ibigirwamana ahanini yabiza kwiyubaka mu buzima bwacu biva kuma influence atukikuje, ibitugira ko ico bidukoze ko vy'imyiyumvirire. Ngo umugore wawe murasangiye konte, abagore n'ibikoko, nakwiye kubona amahera yawe, nakwiye kubona amahera yawe, ntabwo tubatego nivyo. Gore kare wumviriza uyu mugabo hewe, wasangiye umugore na konte mugore, ukazoje umutipa aratanguye agiye kugurura konte mu kinyegero ya kabiri, problemi kabira atanguye kwinjira, kuko umunsi madama azobimenya moto itawaka. Moto ikishawaka atakuuliza umegeuza aje, mbona tumesikilizana kama mimi na wewe tunachangia account? Kwa nini umegeuza? Mambo tumeongea tangia tukingali. Sivyo? Nawe ugacutangura ikindi giswahili kubera iki? Kuko dieze yinjiye mu bintu vyawe, virusi yinjiye. Kubera iki? Kuko wicarana n'abanyakibi, kandi washizeho notion ya transparence mu rugo rwanyu, kuko mushaka umugisha w'Imana. Donc kubera influence y'abandi bagabo wakiriye umuco uboze unuka, urawenstoye muri systeme yawe ya business, utanguye guhomba no kugira gute, ugiye gusenga ugira intercession. Imana nayone urikura yihamagara, ariko wabanje kuyirukana igihe wayisohora muri principe weetablishije uhagaritse kuco yakuvugishijeko. Ni bande bagutuma uhindura ingingo wafashe z'Imana ukahindura kuko wabumvirije? Haleluya, Yesu ashimwe. Abagenzi babi bahindura ingeso nziza. Haleluya, amen, amen. Nigeze guhura n'umuntu arambwira ngo abagore ni babi, jera abantu wanje simubivuremo. Kuko hari igihe abantu bakira ivyimviro vyo mu kabare, hari igihe abantu bakira ivyimviro vyo kwibarabara, abaja mu kabare ntimube offense. Ugasanga turafise ibintu twemera twakuye mu bandi, kandi tukabigira principe, tukavyemera, bigatuma bitaguha amahirwe yo kubaka urugo rwawe, kuko à l'avance wabwiwe ko ari babi. Nkuko l'inverse ishoboka, ukabwirwa ko abagabo ari bikoko, ngo umugabo n'umwana w'umundisha, wajya umugabo ushanga umugabo we. Ugasanga nyene umuntu ari muri cercle y'abadada bavyumvuko,
ugasanga nawe naho uvuga mu ndimi. Haleluya, ivyo waravyemeye. Pourtant muri Bibiliya harimo umugabo witwa Yosefu, muri Bibiliya harimo umugabo witwa Zakariya, bari abagabo beza. Haleluya, ariko ukabibagira mu kanya gato kuko hari undi yagucira umugani w'abandi bagabo bo kwibarabara. None bavuze ngo abagabo si beza cyangwa abagore si beza, baba bakubwiye uyuhe exactement, wowe uvyemera ufatiye kuyuhe? None umuntu yakomerekejwe n'umugore umwe cyangwa akomezwa n'umugabo umwe, tubigire verset biblique, tubigire doctrine de la Bible? Non. Ingene mukoresha amahera yanyu, ivyo mujamo, uko mudepanse, uko mwiyumvira iterambere ryanyu, kenshi hama hariho ama influence y'abandi bantu. Bakristo bene data, tugira amahoro, tugira amahoro, tugira amahoro n'imiryango yacu. Ndaje kubabwira ngo umukristo yakijijwe agashika ku musaraba ntatinya kuba rejeté na système y'isi. Ntitura abantu twisemba abantu ngo batugumane nimba batemera ivyo twemera. Turazi ivyo twemera, twarasohotse muri bo kubw'ubuntu bw'Imana, na habo ho kuza aho turi, ariko sa hacu ho kugumbira ivyimviro vyabo. Ntitura abakristo b'amakomplexe, tura abakristo biyakiriye, biyemera, babaganga nyene. Haleluya, tuzoshika mu ijuru, ico gihe tugashima Imana neza, dufise ururimi rw'ijuru, turazi yo turiko turaja. Ntidushaka kubaho nk'abashaka kwemegwa hose. Besoin ufise y'ukwemegwa hose iri dangereux, kuko Yesu yavuze ngo naje gushiraho inkota. Yesu umukurikiye aragusepara, nico twita consécration. Kintu ca mbere akora arakweza, ica kabiri aragusepara. Ni waguma ushaka kuzirikiwa aho uri, uzohapfira. N'ivyiwe ntavyo uzobona, uzovuga ngo ijambo rirabesha, ariko ntavyo ushobora kubona utemeye séparation. Séparation, gutandukanywa, ni principe biblique ugomba gutahura. Un roi, chapitre 12, verset 9, 10, 11, 13, imirongo uko nayibahaye ariko muyisoma ntarinze kuyivuga, abandi murayikurikirana kuri écran. Arababaza ati, inama yanyu ni iyihe? Two kwishura abo bantu bambariye ngo nindabagabanye ko ingogo data yabaremetse. 11. Ariko naho data yabatwaje igikenye, jeho nzorushiriza data yabahanisha ibimoko, ariko jeho nzobahanisha skorupio. 13. Maze umwami yanse inama yagiriwe na babashinga nahe, yishura abantu abakankamira. 19. Uko niko Abisirayeli bagararije inzu ya Dawidi gushitsa n'ubu. 20. Maze Abisirayeli bose bumvise yuko Yeroboamu yagarutse, batuma kumuhamagara ngo aze mu ikoraniro ryabo, baca baramwimika aba umwami w'Abisirayeli bose. Ntihaba hakigira uwusaba ab'inzu ya Dawidi atari umuryango wa Yuda gusa. Haleluya. Ikintu cabaye muri iyi nkuru cari gihe Salomo yamaze gupfa, hasubira kuri pouvoir umuhungu wiwe witwa Roboamu. Roboamu igihe yafashe intwaro agenda guhanuza abantu bari sage, abantu bakuze. Arabahanuza, arababwira ati, abo ndongoye basavye yuko ndaborohereza kuko hari amategeko akaze kandi ntibari borohewe ku ntwaro ya se. Ati none ndabigenze gute? Abajije abakuru, nagenda simba imirongo, Bibiri ivuga ngo abakuru baramuhanura ati nivyo ivyo abantu bagusavye nivyo, borohereze ushireho amategeko yiyorohereje kugira ngo abantu baronka gahengwe, kuko amategeko yahahora yarabahohotera cane. Ariko uyu musore w'umwami Roboamu we yumva ibintu bamubwiye,
ariko aca desida guhagurutsa canke guhamagara aba jeune conseiller abo babibona kumwe ikibazo ca generation. Abajije aba jeune aravuga ati jewe abantu bansavye iki kintu kandi bientôt ngiye gutwara igihugu, none abantu ndaborohereze mu gihugu shiraho amategeko yorohereje canke nshishikare kuri speed papa yari ariko uko papa yari yabikoze. Abajije abajene bacara mubwira ati umviriza ahubwo gendo babwire inyishu yabaye iri kuri verset kombi siko stop aho nyene aravuga ati iyo ni verset combien ibashiriye kuri eka kuko sinkunda ko mufatanya ama verset bamuyandika ko igiharuro kimwe kimwe cyose bwa tumenya aho duteye siko aravuga ngo arababarira inama ya misore iti abasore baramuhanura ngo data yabatwaje igikenye papa genda ubabarira uti papa yabatwaje igikenye ariko rero cette fois si jewe nzorushiriza aho ngiye gufyonda très sérieusement. Data yabahanishije ibimoko papa yabakubitije ibimoko ariko jewe nzobahanisha scorpion ngiye kubahanisha scorpion. Sinzi ko mumva difference. Ikimoko barakidukubisa sinzi nkamwe mutakubiswe. Wazi umuntu aguhanisha scorpion vyari ibintu bakorera aba prisonnier kera muri Ancien Testament barakugarana bagaca bazana ama scorpion kandi ama scorpion murazi ko afise ubumara bakagushira muri kasho nk'iya 1 mètre sur 1 mètre bagaca bazana ama scorpion amakava hejuru yandi akagera gute akaza akagutobagura. Uyu muhungu bagarutse delegation kumubaza ati wafashe decision iyihe uratworohereza ntutworohereza aca aravuga ati je sinzoba kubita ibimoko nka papa ahubwo jewe ngiye kugira gute nzozana scorpion zibajye. Uyu musore amaze kuvuga aya majambo mu byo twasomye muri suite ya histoire Bibiliya ivuga ngo Jeroboam na delegation yiwe bamaze gutaha ni gutyo Israel yabaye divisé ni gutyo igihugu cabaye gito haca habaho imiryango y'Abisirayeli 10 igira igihugu citwa Israel cyo muri nord haca hasigara n'ikindi gihugu citwa Yuda kigizwe na Yuda na Benjamin siko kirimo amatribu abiri andi matribu 10 aragenda baramuvako just kubera uyu musore yaronse abakonseye babi bagira gute bamubwira ikintu kitajanye nico yarakwiye gukora. Hariho abantu mu buzima bameze nk'aba basaje kenshi uzosanga muri systeme yawe ntuba prefera kuko iyo bariko baravuga basa n'abagupowesha kandi wowe ushushe. Uretse abantu b'abagenzi bawe ndagomba kubwira no musi muri kino gitondo abantu wisantamo à l'aise kubera iki wisanta à l'aise muri conversation na conseil zabo. Uyu musore Bibiliya ivuga ngo ntiyashoboye kugira gute kumviriza abasaje baramubwira ati vyoroshe fata ama decision meza reka kugira nabi abantu hindura ivyo papa wawe yakoze. Basohotse nibaza ko uyu mujene yarumva umenga jewe no ariyumvira ati reka baseka numviriza abandi. Ndaje kubwira ngo hariho abantu bumviriza point ya mbere nshaka ko wandika hariho abantu twumviriza bakagira gute bakadetruiza renya yawe. Hariho abantu twumviriza murana ko eglise yacu irava ahantu hose mu minsi iri imbere nzobereka chantier nshasha rero ntimuzosubira kwimuka ariko ngira ibi biriko birabakubwira nyene muzana amafaranga twubaka yesashimwe cyane kandi rero abantu ko ari mu kabica binsamaza ntacu ariko mukomera Imana mashi iyi ni imvura ya mbere ya dimanche muri 2022 ndakunda imvura iranka dimanche nande namanazi nditse nagize ngo pye kuko mbanzi ngaho imvura yogwa abahora baza vendredi ku migoroba murabizi imvura ngaho irashobora kugwa mwese mukaroho mwicara ngaho muri live center mwese mugahagarara mukirukanga mukabura naho muhungira swat hariho abantu iyo baje mu buzima bwawe ijwi ryabo rizokwama rigabanya rizokwama rigrinyota kuri territoire Imana iguhaye. Hariho abantu muri mwebwe mufise imihamagaro ikomeye Imana iriko irahamagarira ibintu bikomeye Imana ifise kw'ivyifuzo bikomeye ariko ndaje kubwira ikintu kimwe ngo abantu twumviriza
barashobora gutuma espace yawe ya influence iba ntoya kuko wabaretse bakavuga mu buzima bwawe. Rero ntimugakinishe destin yanyu. Abantu benshi muravuga ngo amasezerano y'Imana, ngo amasezerano y'Imana. Ndaje kubagira ngo hari ibintu bishobora gutuma amasezerano y'Imana adashika ku buzima bwacu. N'igihe turi negligent ku bantu twumviriza n'abantu duha ikibanza mu buzima bwacu. Bene abo bantu baraza, nimba wari uri destine kurongora imiryango 12, ukirota uvusigaye urongora imiryango 2 gusa, atari kubera Imana yakugize mutoya, atari kubera ari igitero. Ndashaka nkosora abakristo uyu munsi, ndakunda kumva muri langage y'abantu b'abaporoti ikintu cyo kuvuga ngo ibitero. George kumbwira ngo dusenge hari ibitero, ndakunda kwibaza kuri ivyo bitero. Kuko hari ibintu abantu twamenyere gukoresha langage ngo ibitero, ariko gasanga natwe turafise responsabilité muri ko biradushikira. Imana yambwiye ngo igikorwa canje kizoba kinini, raba none kiko kironda natewe. Oya, birashoboka kutatewe, ariko birashoboka yuko abo wumviriza n'abaguhanura aribo bariko baratuma territoire na domaine yawe ya influence iba ntoya, kuko wirekuriye mu maboko no mu vyimviro bitandukanye n'iciyimviro Imana rero kuvugishije. Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Rero ndaje kubwira ngo gukinisha wo wumviriza uburi kurakinisha destin yawe. Gukinisha ivyimviro wemera bisa no gukinisha territoire canke domaine yawe ya influence. Kini cimviro ca mbere, cimviro ca kabiri mukime na cone, cimviro ca kabiri. Hariho abantu baba muri cercle yawe, ariko ugasanga abo bantu bari attiré n'amadefo yawe. Burya mu bantu mugendana hariho abantu baza bakwezwe n'amadefo yawe. Muriko muranyumva? Uyu musore Roboamu mu kutumviriza abakuru, birumvikana ko ari umujene ashobora kuba yarafise complexe yo gukombla autorité na estime papa we yarafise. Igihe abantu bakuze bamuhanuye korosha, we yumvise yuko ari faiblesse. Ariko mukumva yuko korohereza abantu ari faiblesse, birerekana yuko quelque part yari umuntu atiyakiriye kandi atiyemera. Irafari rero yuko akonsulta abagenzi biwe bari jeune kugira ngo bagire ico bamubari. Aba nabo nico bamubariye caje kunurisa faiblesse canke défaut asanzwe afise. Ni waba uri umuntu udakize neza, utabohotse neza, uzokwamusanga mu kubohwa kwawe no mu madefo yawe, uzokwamusanga hari abantu bakwiyatashako kandi bafitaniye isano n'ingene ugwaye. Abo bantu ico bajejwe kugaburira defo zawe kugira ngo zikure kandi zivyubuhe. Ninde umva ico nshaka kuvuga? Ni waba uri umuntu uvuga abandi canke uvuga amajambo canke ugendera mu busutwa, reka ndakwereke ikikubwira ko wewe uri isutwa. Uzokwamusanga abagenzi bawe ari amasutwa. So tu reconnais tes faiblesses par la qualité des gens qui s'approchent de toi. Iyo umuntu adakunda amajambo ntashobora kuba umugenzi w'abantu bazana amajambo, kuko abazana amajambo iyo bakuje ko urabavomisa bakumva kutabakiriye bakaja kurondera abandi. Iyo uri umuntu ukunda ko abantu bakugirira akagongwe, uzokwamusanga muri cercle yawe kwegereye hari abantu bamwe gumela mukaje uko muzima yo nabwo tuvuga ngo namenetse umutwe yo niko wanyoye amazi yo wagize umutwe ukaba conversation y'isaha yose kandi wamenetse umutwe, ariko ukamusanga ufise abantu kandi nibo bantu ucuvuga ngo wangu nibo ucuposta unjo wangu wasana nabone bagaca baza. Ni ukuvuga ngo abantu banuhisa mu gishingo cuko baguchallenginga kubohoka no gukira, ahubwo bagupfuka gashuka mu kugwara kwawe, ukumva nibo bantu ukunda nibo uryoherewe, ugatangura no kubavuga, watangura kubavuga n'abandi bose bagatangura kwiadabuta ku ngwara yawe, bose bakaza bafise réponse kuri ya ngwara yawe, bakanurisa tes démons. Nico gituma abantu batwegereye
bamuzoza gusanga bagaburira abadayimoni bacu canke abandi bakagaburira vision yacu. Ndakwipfurije kugendana n'abantu bagaburira indoto zawe kurusha kugaburirwa n'abantu bagaburira abadayimoni bawe, kuko abona aho wumva umenga baragukunda baragusuporta habanijije. Hari abantu bacamba kwica mvuga igiswahili uravuga ngo wajyanda bakurusha ngo ntibancira imanza ngo barantahura. Reka ndakubwira ikintu kimwe, rimwe urakeneye abagucira imanza kugira ngo bagusekuwe bakwibutse yuko ivyo bintu urimo atari vyo. Niba bandanya wiriza ngo bagucira imanza bakagukosora ukamara iminsi vyimvye nk'igitumbura amezi abiri uvyimvye, bazohora bareke kukuvugisha kuko bazi ko ucu vyimba, none uzoburyoheye kuko abantu batakivuga. Urakagira abavuga hakugira abatavuga, ugapfa en silence utazi kuri kurapfa nimba vy'ukuri nawe ubwawe utabona kuri kurapfa. Ni gute umuntu w'umwami akomeye aganza igihugu kiri prospere, igihugu gifise amasezerano nka Israel, ashobora kuba ari entouré n'abantu bari weak, n'abantu bari faible gutyo, n'abantu baba complexe, bose baza kumubwira ati urababwira ngo yarababwiye ngo aka gatoki kanje ngo murabona aka gatoki kanje kiherezo ngo akazoba niga wowe usanzwe wagizwe umwami, uri positione muri autorité, ufise icubahiro, ufise inkomezi, position yawe yonyine ndavuga kukomeye, nta kindi na kimwe ukeneye gukora cemeza abantu kukomeye, kuko icimana yakugize conyene kiravuga kukomeye. Ariko kuko udahagijwe n'umugisha w'Imana, tu veux ajouter à la bénédiction de Dieu et tu veux terroriser tout le peuple kugira ngo bagutinye bumve yuko uri wo kubahwa, kumbe wowe ivyo wibaza ko ari vyo ugiye kugira biza guproduisa effet iri opposé, kuko mu gishingo c'uko bisumeta kuri wewe barakwikata et tu vas diriger 2 nations alors que tu en avais 12. Sinshaka muri cercle yanje umuntu adatuma nkura kandi nja mu vy'Imana inyereka, ariko ndashaka muri cercle yanje abantu bose bagaburira abadayimoni banje bahave, kuko abadayimoni nabo kwirukanwa nabo gukugwaho, kandi wowe uri destine gukira. Nico gituma ntukumva uruhutse ugahunga umugabo wawe canke umugore wawe ngo arakuruhisha. Reka ndakubwire kenshi uwo mwubakanye reka kuruhishe, kuko murasangiye yo muja. Ntazohora kuri faiblesse zawe igihe abona uri kuraja gufungwa kandi ari wazokugemurira, azovuza induru, ariko ntumuhunge ngo ugende mu bakwestima baguha estime ya fake, batazona gusanga mu bitaro wagwaye, ariko genda ujye umuti amenyo, genda uraba ujya vuge agukwega amatwi, ariko mukire kubw'icubahiro c'Imana, mube ukomeye n'uhindutse, hakuguma mu bantu batagutuma uhinduka. Muranyumva agashengero ry'Imana? Haleluya, amen. Ntituri abantu twakijijwe kugira ngo tube mu maklube ya entraite na maesheke. Hariho abagenzi muhura barananiwe ivyabo, mugahura ivyawe uri kuragwana, bakamera nk'abakumvisha ko ari bisanzwe nabo barananiwe. Kwacu usanga usigaye wirotuva muri cercle y'abantu bananiwe muri domaine kanaka, hamugacuba aleze kuko muvuga ururimi rumwe. Ariko mu gihe wowe Imana yawe, kuko ujya murongo twavuze wavuze ngo hayiguticara n'abacokoranye, ngo ariko kandi agenda mu vyagezwe vy'Imana yiwe akabirimbura ku murango no mwijoro, ngo uyo onya ameze nk'igiti gitewe hafi y'amazi, ico kizokwama gifise amashami mu bihe vyose, haba mu gihe c'imvura canke mu gihe c'uruzuba. Ico giti iyo umuntu aba mu ijambo ry'Imana nta na rimwe ashobora kuma, n'igihe circonstances z'ubuzima zimwendika ko akiye kuma, ariko kuko ari plongé ses regards dans la loi de l'Éternel, uyigihe cyose azokwama atotahaye. Rero Imana ntitubuze ikibanza kimwe kugira ngo tuba abantu bari mu kirere, itubuze ikibanza kimwe, haleluya, en comparaison n'ikindi kibanza par excellence. Tuva mu bantu ataco bubaka mu buzima bwacu, ariko tukaza mu bidukuza mu gakiza,
kugira ngo mu gihe abandi bazoba bamerewe nabi hari uruzuba, mu gihe nzoba ngwaje canke mfise ikibazo n'abandi bose bahura naco, jewe nzonage kandi ntotahare, kubera aho ubuzima bwanje buri atarahariho hose, ariko ubuzima bwanje bwubakiye muri Kristo Yesu, kandi ku munsi arafise icambarira, no muri aya masengesho arafise icambarira pa rapport y'intambara ndimo canke izo nzobamwo, hama akabumba umutima wanje mu gihe vyari bikwiye ko numa ariko nkatotahara, mu gihe abandi bose bidoga ariko jewe nkashima. Mbega ni kubera ntari umuntu n'umu extraterrestre? No, ndi umuntu, ariko difference yanje n'uyundi nuko aho nashinze imizi yanje, nuko aho nashimye kwicara haranyubaka, hakama inkomezi zo guhangana n'ibibazo by'ubuzima, nkaronka ibifasha n'ivyo nofashisha abandi. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Ikigira gatatu, abo bantu bagabanya domaine ya influence yabo. Baragabanya aho influence yawe ishobora gushika. Mu ncamake ijambo ry'Imana ntiritubuza ibintu, kuko Imana igomba kudukomplika, igomba kutuhanda la vie difficile. Imana ivuga mu bwenge, ikavuga mu buzima bwacu, izicira kiravuga. Yesu ashimwe cyane. Hari umupastori wacu kera ahora tubarira, yavuga ngo umusore umuhanura avayo n'umuhanura ajayo. Kuko rimwe na rimwe umuntu akiri jeune, ari plein y'ubuzima, yumva ko afise maîtrise y'ibintu byose, yumva ko ari hyper puissant, ku buryo rimwe na rimwe mugira tendance yo gukengera ubwenge buri mu ijambo ry'Imana. Ariko amara gukomereka uva iyo uvuye, ukaburi ready kumviriza ijambo ry'Imana. Sindabipfuriza kwakira ubwenge bw'Imana kuko mwakomerekejwe n'ubuzima n'ama experience mabi, ariko ndabipfuriza kwakira ijambo ry'Imana mutaranakomereka, kugira ngo Imana ibarinde ivyo bikomere. Bidakenewe ko dusanzwe tugowe na byinshi, ntidukeneye kwiyongererezamo ingorane twashizemo umutahe wacu. Esaïe chapitre 6 verset 1 kugera kuri 7. Mu mwaka umwami Uziya yatanzwemo, nabonye umwami Imana avyagiye ku ntebe y'ubwami ndende, ashizwe hejuru, imisozo y'impuzu yiwe yuzuye urusengero. Abaserafi bari bahagaze hejuru yiwe, umuserafi wese yari afise amababa 6, abiri yatwikiriza mu maso, yandi abiri yatwikiriza ibirenge, yandi abiri yaragurukisha. Babarira nabasemerera bati, Uwera, uwera, uwera niwe uhoraho nyiringabo, isi yose yuzuye icubahiro ciwe. Ibishimajyango binyiganyizwa no gusemerera kwabo, inzu yuzura umwotsi. Maze ndavuga nti, ndabonye ibara, ndapfuye, kuko ndi umunyaminwa yanduye, kandi mba hagati y'ubwoko bufise iminwa yanduye, kuko amaso yanje abonye umwami uhoraho nyiringabo. Maze umwe mu baserafi arahaguruka, aza aho ndi afise ikara ryaka mu ntoke, yokoje icokora amakara ku gicaniro, ari inkoza ku munwa, arambarira ati, ehe, iri rikoze ku minwa yawe, ukugabitanya kwawe ugukuweko, icaha cawe kirahongewe. Haleluya. Haleluya. Kandi baririmbira akaririmba, atuweruweruwera umwami nyeningabo, isi yose yuzuyemo icubahiro ciwe. Iyi ndirimbo umuntu yaririmbye ni Yesaya. Yavuze amajambo, abaririmbyi bayigira indirimbo, ariko aya majambo ni Esayi ayavuga. Avuga ingene yabonye ubwiza bw'Imana. Ariko kandi iyi chapitre 6 igatangura Esayi avuga ngo umwami, igihe umwaka umwami Uziya yapfiriye ko, nabonye ubwiza bw'Imana. Uyu muprofete usomye guhera muri chapitre 1 aravugishwa, aha tugeze muri chapitre 6. Esayi ari mu baprofete bita les grands prophètes, yakoze imyaka myinshi mu gihe ca Isirayeli. Ariko uyu mwami Esaya yari afise ikibazo muri chapitre 6 Imana ikosora, kandi nawe nakavuga ingene Imana yabikosoye. Muri chapitre 6 ya Esayi, Esayi aravuga ngo umwami
umwaka umwami Uriya yapfiriyeko. Uziya yapfiriyeko. Uyu Uziya ni umwami muri Bibiliya muzosanga bamwita Azariya canke bamwita Uziya, bamwita uburyo bubiri, amazina abiri. Kandi uyu mwaka yarari ku ngoma, umwaka yapfiriyemo, niho Yesaya pour la première fois naho yari umuprofeti yabonye Imana. Yesaya amaze kubona Imana, abona ijuru, Imana iramwiyereka. Imaze kumwereka ijuru, imwereka ingene abamarayika bayikikuje. Ikintu ca mbere Yesaya yabonye abamarayika baririmba indirimbo atuwera atuwera atuwera. Yesaya ikintu yahishuriwe ca mbere kiri primaire kuri identité y'Imana, yahishuriwe ukwera kw'Imana. Hama amaze kubona ukwera kw'Imana, aca aravuga ngo ewe jewe ndagowe kuko ndi umunyaminwa yanduye, ndabonye ibara kuko mbonye Imana. Ariko ngo Imana irungika umumarayika, araza ashira ikara ku munwa wiwe, aramuhumanura, kuko Yesaya yari yahamagariwe kuvuga de la part de l'Éternel, yari yahamagariwe kuvuga mu izina ry'Uhoraho. Ariko kubera iki Imana yaje mu buzima bwiwe igashira ikara ku munwa, kandi profete yari asanzwe aho ravugishwa, none yavugishwa n'Imana yanduye. Yes, kuko ni kuyu murongo tweretse yavugishwa n'Imana yanduye. None ni igiki cari kimwanduje? Esaya mu gutangura chapitre 6 aratwereka icamwanduje, kuko yasosia ivy'Imana imweretse akavyasosia na Uziya. Ndashaka kubabwira ngo nimba profete yo kwandura, nawe urashobora kwandura. Vyose bihagaze kuri negligence yinstara mu buzima bw'umuntu. Petit à petit tukagenda upermeta ibintu mu buzima utahora upermeta, canke ntubere maso ibintu warukwiye kubera maso, ukirota uvuri mu nzira z'abapagani. Mumbabare mvuga ibi bintu. Urashaka kubura umuntu wikundira Imana, ukora business ugira gute, ako kirota uva ako reka ndabireke nanje ndakubagana, reka nivugire ivyo bibiri ivuga. Bona sifuye sana. Uyu muntu yavuze ikintu gikomeye, aravuga ngo ewe jewe ndagowe. Reka ndababwira ikintu kimwe. Uziya yari umwami muri Israeli, ni umwami Imana yakoresheje cyane. Yafashe igihugu afise 16 ans, hama atwara igihugu pendant 52 ans. Ari mu bami batwaye Israeli igihe kirekire. Uyu mwami yari umwami akomeye, yadevelope igihugu ciwe, akizanira prosperité, yakunda iterambere. Niwe muntu wa mbere yubatse amamashini atera ibigwanisho biva ku nzitizi za Yerusalemu agaproteje igisagara. Yari umwami akomeye, yari umwami yazanye prosperité mu buryo budasanzwe. Ariko haragera igihe usoma chapitre ndibaza mu bami ba mbere, ndibaza chapitre 26, hari kosa yakoze, yaragize icubahiro gushika naho umunsi umwe yadesize kugenda mu nzu y'Imana. Bibiri ivuga ngo agiye mu nzu y'Imana, ico Uziya yakoze n'inkihe, ngo yagiye mu nzu y'Imana afata ibimazi, afata amashikanwa, agenda gushikanira Imana. Uronaga abantu b'Imana, iki kintu muri Israeli carazira kuko vyagomba gukora abaherezi bava mu muryango wa Aroni. Ariko uyu mwami yari umwami ari glorieux, kandi uyu mwami yari umwami afise n'abagenzi b'abaprofete. Umugenzi wiwe mu bagenzi wiwe wa mbere c'était Ezayi. Ezayi yari umugenzi wa Uziya, kandi yari n'umukuzan wiwe. Rero agira ikibazo c'ubwibone, yumva ashatse kuja gutangira ibikorwa bikora abahereza, aja kubikora mu rushengero. Ndashaka kwagaga abantu b'Imana, ubwibone buva mu kuroranirwa canke no kubona umugisha mu buzima bwawe burashobora kugutuma ugenda gukora ibizira n'ivy'Imana itakwemerera. Iyi niyo risque y'icubahiro canke y'inyishu z'Imana turiko turasengera kuri bamwe nizaza murisika kuba corrompu, ugasanga rimwe na rimwe namba mwakunda amasengesho mukayata mukayaheba, kuko quand Dieu t'élève ariko ukabudakize neza mu mushaha wawe, Satana adugira kuri elevation akakuboreza, akagutera gutsitara ku Mana. Wamara gutsitara ku Mana bikaba nk'ivyo navuze ko vendredi, ukagwa ahantu wowe wiyopoza ku Mana, où tu te rebelles à Dieu. Et chaque fois la rébellion est suivie par le châtiment. Uravyumva, ugasanga umuntu ubuzima bwe buriko bwevoriwa nabi. Uyu mwami kubera succès agiye gushikanira Imana. Ngo agiye gushikanira Imana, abaherezi 80 baramubona baramukurikira. Ni mu 1 Chronique
2 Chroniques chapitre 26 16 yose kumanuka umanuke ngo ashitse agenda gushikana aba sacrificateur 80 baramukurikira ngo bamukurikiye bamuherekeza baramubwira ngo mwami ivyo ugira ukore sigikugwa cawe bihagarike kuko hari haba bijejwe Imana yabitumye nimba ushaka gushikanira Imana reka abaherezi babikore umwami ngo arashavura kuko aba baherezi bamwubahutse ngo ariko abaherezi bakiko baramura mu maso ngo acafatwa n'imibembe atangura gufatwa n'imibembe arafatwa n'imibembe afise amashikanwa ngo bacabaza bamwirukako kuko afise iminyamibembe y'abari umuntu ahumanye baramwevacua ce qui fait yuko uyu mwami iki gihe Yesaya yandika sumunsi yapfa n'umwaka yapfiriyemo ariko yabaye umwami baciye batwara mu yindi nzu bamuvana muri palais umuhungu yiwe acarafata pouvoir umuhungu yiwe niwe yashishikaye gufata ama decision ariko papa wiwe kubera imibembe ahumanye yanduye bamushira ahantu ho kurindirira urupfu gushikaho yapfiriyeho naha rero bamaze kumwimura arindiriye gupfa niho Yesaya avuga ngo umwami Uziya apfirako nabonye Imana ndagomba kuvuga ngo Yesaya yari afise umuhamagaro ukomeye ariko nubwo yari afise umuhamagaro ukomeye yari aboshwe na relation afitaniye na son cousin Uziya bituma yaba Uziya adevelopa gukengera Imana kubera connection afitaniye na Yesaya bituma na Yesaya atinjira mu muhamagaro fully kuko umuhamagaro w'abaprofete muri Ancien Testament yari yo gutanga direction ku mwami rero Yesaya ntiyari muri gitigiri c'abantu bashobora gukosora umwami kuko bari bafise ama affinité bakagira aho bahurira bigatuma umwanya umwe Yesaya kubera iyo amitié adakorera Imana nkuko bikwiriye kandi bigatuma n'umwami nawe atumvira Imana uko bikwiriye yabaye relation iri toxique hariho ama relation ari mu burozi apfuye atuma tanumwe mu bayarimo yevoliwa nkuko yarakwiye kwevoliwa bigatuma kubw'Imana vyopfuma ikoresha inzira zikomeye mu kubatandukanya naho byo babisaba ko ari ubupfa ipfuma umutwara kuko point nshaka kuvuga ko iravuga ngo abantu dutwagwa Yesu ashimwe cyane canka abantu duhora twakwa hari abantu Imana ikura mu nzira yawe no mu nzira zitarizo canke izo kubabaza kuko Imana ijija yuko umuhamagaro uri ku buzima bwawe uri important kurusha relation ufitaniye nabo bantu mwanyumvise navuze ngo hari abantu Imana izokura mu buzima bwawe niyo utabakuraho ikanabakuraho mu nzira wowe zitaguhimbara kuko Imana iharura yuko umuhamagaro wawe uri important kurusha imigenderanire ufitaniye n'abajya abantu iyo umuntu naho yoba ari cousin canke akaba cousine ariko akakubera ikigirwamana ariko Imana ikaba yashize umuhamagaro wayo hejuru y'ubuzima bwawe Imana izorungika inkuba izobasepara izobateranya izokora igishoboka cose kugira ngo mu gutandukana kwanyu wewe uhaguruke ubone Imana Bibiri ivuga ngo uyu mwami gihe atarakiri muri pare agwaye imibembe atamuntu umwe ashobora kumwegera nico gihe Yesaya yatanguye kuraba Imana atangura kurondera Imana kandi yari yahamagawe n'Imana ariko ryabaye igiwe rya mbere ryo kugira communion no kubona Imana aravuga ngo joli aravuga ngo ndafatanije ukugenda k'uyu mwami no kubona Imana kwanje nico gituma kuri verset 1 baravyasosia umwaka Uziya atangirako nanje narabonye Imana kubera ko ibi bintu biri bizana na gucyaha nuko kimwe caragize carafexe ikindi. Il a fallu que cette personne disparaisse, quoi qu'il était vivant, mais il était en processus y'ugupfa no kugenda ariko mu gihe atawumwegera kuko yanduye bamuhotiye uyu mugabo yaronse pour la première fois occasion yo kwibonera Imana yiwe
bazokubwira ngo kuko wagize ikibazo watanguye gusenga, urababwira uti ego hariho ibibazo Imana ipermeta ko bishika mu buzima bwacu kugira ngo dutangure kwiraba, kuko hari abantu iyo bari mu buzima bwacu bacika ibigirwamana bikatubuza kubona Imana, ariko iyo Imana ibakoze ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi kakatubera akajya gutangura kudepanda ku Mana. Kuko Yesaya yari hyper protégé, kuko c'était le cousin du roi, c'était l'ami du roi, kumva yari muri yo cercle, yarumva afise sécurité, nibaza ko ari we yamufinansa, nibaza ko ari we yari umuntu, yari umva ari umuntu, ariko Imana imaze kumutera imibembe, Yesaya yiga kurondera Imana. Ndaje kubwira ngo ntuzurindire ko bapfa canke bakugwaho kugira ngo utangure kurondera Imana. Ntubakwegere kubera umuhamagaro wawe urarusha relation ufitaniye n'abantu abari bo bose. Bantu b'Imana, ngira ndabwiye ngo mwebwe muri consacré. Iyo ikintu kiri consacré ni Imana igiprotege, iragipfuhira, ni cayo. Yo turitse ibintu byose impande yawe kugira ngo wowe uyikurikire nkuko bikwiriye. Kuko nkuko atamugabo bosomagura umugore we wabona agacaga amatwi ngo ni mumwongere, niko n'Imana atawoza ngo akinisha umugeni wayo ngo ibirabe yitwengera, izoshishura, izosanzaza, izoteranya, izobomora, izohenura, izonyiganyiza, kuko yabakoye amaraso, yabakoye amafaranga, yabakoye ikiguzi cy'ubuzima bwiwe, muri hanga, muri shamvu yiharije, muri un peuple mis à part. Iri jambo ngo un peuple mis à part, ihanga yitoranirije bibagira sacré. Hari umutipa atigeze abitahura, Yona agenda gukwegera ubwato bw'abandi agarariza Imana, kandi Imana yaramutoranije. Byasavye ko Imana imasakra ubwato bwose n'amamarchandise abantu bavuye kurangura byose irabimena, irabisanzaza, abantu baratahugira ngo bisove, gushika umunsi Yona ahagurutsa akihana, akikorora mu mazi, akazanwa n'urufi. Why? Kuko yari yagiye gukwegera abantu, kuko yari agiye mu kibanza kitarico. Igihe Imana imutumye muri mission nabakijana mu nzira yindi itajaye naho Imana imushaka, kuko muri important kuva umunsi mwakijijwe. Nari kuvuga ngo yo mupfuma mutanakizwa, none ko twakijijwe mugomba kumenya ico muri ico. Akanyuma karavuga ngo agaciro kabuha ugutwi kwawe niko kadetermina urugezo rwa succès yawe. Agaciro kabo uha umwanya wawe, urugezo rwabo uha ugutwi kwawe, niko kuzodetermina urugezo rwo kuroranirwa kwawe. Abantu bamwe bapfa mu buzima ari bikuri kandi bari bafise potentiel, ariko juste kuko amatwi yabo bayahaye abantu badakwiye kuyaha. Iyo Satani akurungikiye abantu, hakujya Satani yavugishije Petero akavuga ngo Yesu ngo ntuje ku musaraba, Yesu akamwita Satani. Iyo Satani akurungikiye abantu ntumenye kubita Satani, ukabita abajama n'abakuza n'abakuzine n'abantu mwakuranye, Satan s'arrange à ce que abo bantu batakwemerera kuja ku musaraba wawe. Or ku musaraba wawe c'est le lieu de ta réalisation. Umusaraba wawe nico kibanza c'ugushitswa kwawe, ni naco kibanza ca glorification yawe. Rero iyo ufise abantu bakorohereza batagusunikira ku musaraba ahubwo bakuvana ku musaraba, abo bantu bazokwama batuma ucika igikuri kandi wari destine kuba umuntu munini yagutse. Nico gituma umuntu akijijwe ari spirituel atanegrija ama influence, ashira agira ico akoze ku buzima bwiwe. Sinshobora gufata à la légère ivyo numviriza. Nimba wumviriza urunana kurusha uko wumviriza Bibiliya, uzokwimvira nk'abantu bo mu runana. Nimba wumviriza uba mu maklub y'abantu buzuye amacakubiri, uravyumva uzosohoka nawe wumva ufise amacakubiri. Ico twumviriza kinurisa domaine ya foi. Nico gituma umukristo ntanegrija amatwi yiwe ivyo yumviriza.
naho wowe ufise duto canke tunini, umukristo ntanegrija abo yumviriza. Rero ndagutumiriye ngo muri iyi minsi y'amasengesho, ndagutumiriye ndakubwira ngo porte d'entrée y'ibigirwamana vyubaka mu buzima bwawe iva ku vyo wumviriza, kandi ivyo wumviriza biragufise ko influence. Harageze igihe yuko utanegrija domaine y'ivyuha amatwi, kugira ngo bikunde ubutunzi Imana yagushizemo buja habona, bugira ico bumariye abakwegereye. Haleluya! Butuma ivy'Imana biza, ivy'Imana yakuremanye, kugira ngo mu kaburi ntituze tuguhambane ubutunzi Imana yashize mu buzima bwawe, kandi bwari buri destine kutubera umugisha, ariko butatubereye umugisha kuko atanarimwe bigeze uba disponible mu nzu y'Imana. Ndangirije kuri verset 2, haravuga ngo hahigwa, yo muri chapitre 1, ariko ushira umunezero wiwe mu byagezwe vy'ubuhoraho akabirimbura ku murango no mwijoro. Yesu ashimwe cyane. Uzobuhiriwe, Imana niyongezwa umwanya mu buzima bwawe kurusha umwanya abandi bantu canke ibindi bintu bifise. Mu izina rya Yesu Kristo abantu bavuga ngo amen. Muhaguruke dusenge. Iri jambo rirasaba amadecision ku buzima bwacu twese uko turi hano hantu. Bamwe ku rugezo rumwe rurutugwa abandi, ariko iri jambo rirasaba amadecision ku buzima bw'iwawe. Munyemere duhaguruke mu minota 5 gusa dusenge mbere yuko dutaha, ariko ndagomba gusenga. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Isengesho shaka ko tugira kuri uyu munsi muri kino gitondo, ndashaka tubwire Imana ati Imana, ndashaka influence yawe ku buzima bwanje. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka usenge uvuga uti Imana, ikintu cyose cangize ko influence, aho kikanyambura ubwiza bwawe, kikamvana mu bwiza bwawe, kikamvana hafi yawe, kikaba kiko kigenda gukoza ubuzima bwanje kwirotruva ntashitse aho ngomba kushika, canke nkahashika bingoye kuko mfunisa ama effort menshi, kuko chaque matin chaque soir urinda kugwana n'ama influence mabi. Uvuga uti Imana, ikintu cyose cabereye blocage destin yanje, ndachanse mu izina rya Yesu Kristo. Unkure ko influence mbi abantu bangizeko. Iyo turegwa hari ama influence, iyo twarerewe harafise ama influence kuri twebwe, aho dukurira, ivyo abantu bavuga, ivyo media zivuga, ivyo isi ivuga ngaho hanze biradufise ko influence. Uvuga uti Imana, nshoboza, haleluya, kuva munsi y'igitutu cize influence zibi. Ikintu cyose ubona cabibwe muri jewe kitavuye kuri wewe, kikaba mu vyimviro vyanje, kikinja muri domaine y'amapanse yanje, uno munsi muri kino gitondo no muri indwi yacu y'amasengesho, haleluya, dusenga uvuga uti Imana, nkura kama influence mabi. Hariho abantu mufise ama influence mabi bivaye n'ingene mwakuze nabi, ingene mwahuye n'ibintu bigoye. Hariho n'abantu bibagora kubaka ingo kuko atango mwabaye mu nzima n'ibindi. Ayo n'ama influence, aba yarakubayeko. Hariho n'abantu bafise ubwoba bwo kweshuwa kuko babonye ama esheke menshi mu buzima. Ayo n'ama influence. Muri kino gitondo turashaka kwakira icimviro c'Imana, turagomba kwakira, haleluya, grâce y'Imana idasanzwe muri kino gitondo. Turi mu masengesho kandi Imana yarungitsira ijambo. Turagomba only influence iva kuri Kristo Yesu, haleluya, kuko turi un peuple mis à part, turi consacré pour un objectif, haleluya. Twatoranijwe kubw'impamvu kanaka. Imana ntiyatuvanye mu bandi kugira ngo idusamazi duhikaranga, ariko Imana yatuvanye mu bandi kugira ngo itwekipe n'ivyayo, hama tugende turi porteur ya les vertus du royaume de Dieu, hama bitume n'abandi bamenye Imana kubera twebwe, haleluya. Hari ama decision radical ugomba gufata, hari ama decision ugomba gufata, hari ama telefone ugomba gutangura kwinuba, hariho ama million n'amandwa ukwiye gutangura kuvamwo, hari ibintu ukwiye gutangura guha distance buhoro buhoro mu bwenge Imana itanga, ariko tu ne peux pas rester inchangé kandi wakira ijambo ry'Imana, kuko la parole nous transforme, la parole nous transforme, haleluya. Hariho n'abantu ugenderamo bitwa ko basenga ariko bagutwara mu bintu bitagukuza mu Mana, ariko bigutwara ahantu gusenga abantu, ariko wowe ntiwahamagariwe gusenga abantu, ntiwahamagariwe no gusenga abakozi b'Imana, wahamagariwe gusenga Imana. Coupe toutes sortes canke toute forme de lien ikwasosya n'ikintu udakwiye kwiyasosya naco. Mwami Yesu, ndaguhaye icubahiro kuri uyu munsi muri kino gitondo.
ndagukengurukiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe Mana n'ubuzima. Abari bamwe bameze nk'igiti gitewe hafi y'amazi. Ico n'igihe ibindi biti biriko biruma kubera uruzuba, coco kiragira ivyamwa mu bihe vyose. Mu gihe gikwiye n'ikidakwiye kiragira ivyamwa. Mana, umaze kutumenyesha ubugombe bwawe, wewe watubereye amazi, watubareye isoko ritumara inyota. Ugenda uratudetasha n'ibintu twifatikanya navyo Mana, ariko Mana bidakontribua mu gukura kwacu no kubohoka kwacu. Hari ubuzima Mana twagiriyemo, aho twiro tuva twicara aho tudakwiye kwicara, aho twiro tuva twumviriza abo tudakwiye kumviriza, aho twiho tuva turi entouré n'abantu bagaburira ingwara zacu bakazinurisa. Uko bagendana n'Imana ariko bagasanga bagenda baba babi kandi bagufise kandi bakuza Imana. Muri kino gitondo ndasenze Mana yo mwijuru, ndakwereka ama influence yose yatubayeko, ama influence familial, ama influence Mana yo mwijuru yo mu kazi, ama influence Mana yo mwijuru generationnel, ama influence Mana yo mwijuru ahagaze ku bucuti n'ubugenzi bwa hafi. Mana, abo dukunda Mana, ariko ivyimviro vyabo bitatuzana kuri wewe, ahubwo bitwekarta kuri wewe. Babandi imisi yose yo tuguye bama bari kumwe natwe, babandi imisi yose iyo turi mu ntege nke bama babifisemo uruhara, babandi imisi yose iyo turiko twiyumvira ibitari vyo baba babifisemo uruhara, babandi imisi yose iyo dukomeza amafopa bama bari hafi. Nibo batwankadira mu bibi, nibo batwantretena, babandi batashaka kutubona tugiye, babandi badukunda ariko affection yabo ikatudetasha kuri affection yawe, tukumva tutobarekura kandi natwe tukaba prisonniers ou prisonnières de leur affection. Ndasenze Mana kuri muri kino gitondo, sengera abantu bawe, twisengera Mana, vuga ngo mu izina rya Yesu Kristo utuvane muri influence mbi, utuvane muri influence mbi, utuvane mu bifisi ico bitugira ko bibi Mana bitatumbereranye n'icimviro cawe. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, reka abantu bawe hano hantu Mana bafise amarezo yo kuja kure yawe uyu munsi bayakwe mu izina rya Yesu Kristo, ahubwo uyu munsi bumve bafise amarezo yo kukwegera. Reka Mana yo mwijuru abasherisa amariba bagenda kwicarako ariko akaba ari amariba mabi n'amakoraniro mabi. Reka Mana uno munsi muri kino gitondo baronke inkomezi yo gucagagura ikibafatanya. Ndasenze Mana mvuga ngo inkota yawe izikora igikorwa, inkota yawe ize Mana tudetashe n'ibitava kuri wewe n'ivyo utemera mu izina rya Yesu Kristo. Mana, singomba kwicara aho ntariko ndi influencer, ariko aho ndi influence mu buryo bubi. Ariko Mana, reka nitwanasubirayo tuze tubasubiremo, tubabwira ubutumwa, tubazana mu gakiza, tubamenyesha Imana, tubigisha kubaha Imana no kwizera Imana. Ariko ibindi atari ivyo turavyanse mu izina rya Yesu Kristo, kuko Mana ijambo ryawe ritwigishije guha agaciro ivyo twakira. Ndasengeye abantu Mana yo mwijuru bafise ibiganiro canke ama emission. Haleluya. Hariho ama emission menshi aba kuri YouTube usanga tumbereye juste yuko aronka aba followers, ugasanga ni n'ama emission apfuye, ibintu avuga ntaco bigufasha, ntibigukuza, ntibigukomeza, ariko kandi ugasanga urabikunda bimaramo amasaha menshi, aho ugasanga uri muri social media nta kindi zigufasha atari gusamara gusa, ugasanga umwanya wawe uratakaye. Ubutunzi n'umutaha Imana yaduhaye yitwa 24 heures, ntugomba kuneglija 24 heures yawe, ugomba kuyinvestisa muri croissance yawe. Elimina ikintu cyose ataco kiko kiragufasha, wambrase ikintu cyose gifise ico kizogufasha, kuko igihe ni kibi, hari imbeho nyinshi, turegereje imisi ya nyuma, isi ikiraherana n'ivyayo. Abezwa bashishikare bezwe, abandura bashishikare bandure, ariko igihe kuko atari ciza, reka abantu b'Imana bazigama amatara yabo, babika amavuta yabo, kugira ngo isaha niyagera babe bafise itara yo kuresista mu gihe ca tenebre kigoye isi ikirabamo kandi irimo. Harakenewe abafise amavuta y'amatara kugira ngo batse mu gihe gikwiye, bashobore kwakira umugeni, bashobore kumenya ko interprete ibihe, bashobore kumenya isaha tugezeko. Ntituri muri isaha yo gusamara no kwasama, ariko turi mu isaha yo gukontrola les fenêtres qui nourrissent notre cœur. Abantu b'Imana bavuga ngo amen. Amen.